Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije cyane mwese, ndizeye ko mumeze neza aho muri. Numvise umenga iyi video ngize ni nko kugamburuka kubera guherejo hari ijwi riguma rindugamwo nkuko numva nshaka kubwira umuntu, nkuko nshaka kwankuraja gutera intege umuntu. Numva umenga ni na invitation nk'ubutumire bwa Kristu avuga ati ingo ukumeze. Amen. Turakunda kuvyumva umenga n'akantu k'agaklishe, umenga n'akantu kavugwa koroshe cyane, ariko numva umenga hariho ahantu aguma umenga ni nko gusemerera kwiwe ingo ukumeze, kubera numva umenga ndikunda nasigurirwa ngo umenga hariyo benshi, ni umuntu umwe ashobora kuba ari benshi bariko bumva uno musi babwiwe, mugabo umenga hariyo kenshi tuvuga ngo ifoko mbanza gushira mu buryo, ifoko mbanza guhebeza ingeso mbi, ifoko sinzi ngene ngira Imana izonsangaho ndi nibiki, hama yo nyene imbonekere ngira niho nzoza. Mugabo numva umenga hariho ubutumire bw'ijuru buvuga ngo ingo ukumeze, kandi numva umenga reka kurindira ngo ibitangaro ngo banze ubone ngo Imana iguserukiye muri chambre cyangwa uyibonye ukundi. Mugabo numva umenga avuze ati jewe naramaze kuza, ukuboko kwanje kumeze gutya, mfata ukuboko. Ingo ubu unye n'intambwe yawe ikenewe. Amen. Ni kuvuga ingo muri ubwo bubi bwawe bwose, ingo muri ubwo bucafu bwawe bwose, ingo ukumeze kose, ntashaka ntakurindiriye yuko ubanza gusa neza, ubanza kwiyeza, ubanza kuba uyigamburukira, arazi ko atavyushoboye, kubera niho hugariye ubukuru bw'Imana, aho handitswe ngo si kubw'inguvu zacu, si kubwi gushobora kwa ubushobozi bwacu, ariko ni kubwa mpwemu yera. Amen. Ni kubw'ubushobozi bwa mpwemu yera, apana ubushobozi bw'umuntu canke ikintu icari co cose. Amen. Urumva rero numva ubwo butumire buvuga ati ingo imbere, ingo wanje, ngo hariyo ahanditse mu Baheburayo 4 igice ca 16 ngo ingo imbere ya mu gifaransa bavuga ngo devant le trône de sa grâce, imbere ya sinzi ko navuga ingoro yayo y'ubuntu. Amen. Ku Mana, imbere yayo ku birenge vya Kristo, aho dutora ngo ubu n'ugutabagwa. Amen. Urumva ico kintu ufise uri kuragwana, ico bintu gikunda. Mugabo uno munsi nsinzi ndasavye haze akaruru k'Imana mu mutima wawe kakutuma wumva ivyo bintu vyose ataco bikikumariye, wumva ako karuru kavuge cyane, wumve ibintu byose bigushishe, wumva ibintu byose ntibigifise agaciro wahora ubiha, ivyo bintu byose bitari atari Imana ya mbere mu buzima bwawe. Ako kantu kose kari kabaye akamana kawe, gashobora kuba ari akazi, ashobora kuba ari ibintu vyiza, akazi canke abantu canke ibintu ivyo byose ntibitegerezwa kuba ibicumuro, mugabo birashobora no kuba ibintu bisa neza, mugabo navyone Imana iri kwirabirojeta, ntibishaka, ishaka yuko ubu unyibi ya mbere. Amen. Kandi umenga ni nk'umupapa akubwiye ati ingo muri ubwo bunuke nahunuka, ndabashingira intahe nyinshi, ariko n'ukuri sindababesha, nkaba ndi ngaha ndiko ndavuga gutya ni kubera hariyo umunsi habaye akaruru, n'akaruru nasemereye, numva nsubiye gushinga intahe ko ari Imana yasemereye muri jewe. Amen. Ni Imana yasemereye muri jewe, ni Imana itabonye ko itaretse, novuga ko jewe kubwanje ubu unye niravye n'ico gihe kumwe nari numva ndi umuntu acafuye, umuntu anuka, ariko Imana ntiyezise, ntiyanka, irakwakira murayo. Novuga nti uwuzuye amakaka unuka, yo irakubwira zana ubwo bunuki wanje, ni jewe ndabugukurako. Erega si wowe uzovyikurako, erega si kubera ikintu canke umuntu azogushobora kugukonvanka, si umuntu agukora, ni jewe nkurako, ni jewe neza. Amen. Urumva rero numva nshaka kukubwira nti ntusubire gutinya, ntusubire kumva ngo ntubereye kuza imbere y'Imana. Nukuri urabereye. Imana umutima wayo uragukunda, Imana umutima wawe urasemerera, ushaka ijoro n'umurango ivuga ati ingo mwana, ingo ndagushaka uko nyene.
amen. Mugabo ni je nzogushoboza, niho uzonshingira nta bizogusiga. Je sinobabwira ngo nobabwira ukungene ivyari bimboshe vyose, ivyiyumviro bibi, ingeso mbi, ivyo nari ndimwo vyose bishisha binuka, ukungene vyagiye. Basha ndababwire cyaragiye buhoro buhoro, hari ibindi vyanyarutse. Mugabo Imana irazi ingene itreta umuntu wese, irazi ingene ifata umuntu wese, amen. Nico gituma uno munsi numva umenga fata ubutumire, fata iyi encouragement, novuga gute, iyi invitation au sérieux, bifate n'ukuri vy'ukuri, wumve yuko ndanasenze Imana isemerera mu mutima. Je mvuze nti ndagamburutse ndubashe, amen. Ubu rero Imana ndazi ko ari umwizigirwa, ndazi ko iza kwifatira umuntu canke abantu benshi, ushobora kuba atari wowe mugabo ko uzi uwundi yoba yarakeneye kumva iki kintu, ariko ndagusavye nukuri ushaka kumusangiza, ariko ndasenze yuko akaruru k'Imana kasemerera umutima w'Imana ududubiriza kuri wewe, ushaka kukubwira ukungene agukunda. Haleluya. Ko niyo wowe nuko usa nabi, agukunda, ashaka kubera umupapa, atazokwigera arambirwa nawe, atazokwigera atamenye ico yogukoza, atazokwigera avuga ati okay, uyu mwana jewe sinzi nagende ndamuhevye. Ni papa azokwama yihangana, amen. Mugabo arashaka ko uza vy'ukuri n'umutima w'ukuri, ugahindukira kandi ukamubwira uti Mana mfasha kugukunda, Mana mfasha kukugumako, amen. Mana mfasha kukuryohererwa. Mu minsi ya mbere ushobora kumva umenga ntibiryoshe, ariko reka ndakubwira, nka kurya ushaka, hariho akazi ushaka uja kw'ishure, sinitubeshanye, nta numwe akunda ujya mwanya wo kuzinduka ugenda kw'ishure, wo gukora ama examen, yo gukora ibibazo bigoye, yo kuguma uja mu mwishure wari wishakira kuja hanze, ariko kubera uzi ico ushaka, kubera uzi yuko ndafise ikintu ndiko ndaraba imbere, canke uko uvyuka mu gitondo wirukira ku kazi, sinibaza ko kubera gukunda kuzinduka, ko hariyo n'abagenda ku kazi batanagakunda, ariko kubera biyumviriye ko bazohembwa inyuma kumera y'ukwezi, uravyuka ukagenda, ubishaka utabishaka, uvyiyumvamo utavyiyumvamo, ushobora no kugenda ugwaye, mugabo ukaguma ugenda. Izo nizo nguvu Imana igusavye no munsi. Shiramwo ishaka, amen. Imana izoguhemba gusumba ku kazi uko gahemba. Uzoronka n'Imana ubwenge busumba ubwo woronka muri iryo shure, amen. Uzoronka diplome ku Mana isumba diplome woronkera amashure yose, amen. Imana izokwigisha ivyo atamwigisha n'umwe ashobora kwigisha, ivyo ata universite nimwe izopfa yarakuhaye, naho wogira amadogre angana gute, ariko Imana irakubwiye no munsi, nyemera unyemerere, nukuri nze mu buzima bwawe. Aho handitse nukuri ndabatumiye gusoma mu iketi rya kabiri ry'Abakoreni gatatu igice ca 16 gushika ku 18, aho handitse ngo iyo umutima uhindukiriye umukama, amen. Umukama ni umwami, ni ngo ari wo mpwemu, amen. Ni kuvuga umwanya ugize decision, ufashe icemezo kuvuga Mana ndumva kakaruruka, sinzi iyo mpera, sinzi ico nogira, ariko hindukiriza. Imana ivuze ngo muhure, nishaka ko muhura ngo umubiri n'amaraso wawe uje mu isengero ngo nahuye n'Imana. Hari abenshi tuja mu isengero rimwe rimwe ukavuga ngo tugasohoka tudahuye n'Imana, ariko Imana ishaka umutima wawe, Imana ishaka guhura mu mutima wawe, amen. Imana irashaka umutima wawe uyihindukirire, umukunde gusumba ibindi vyose, kandi irabigushoboza. Mugabo fata iyo decision. Reka ndakubwire n'ikindi numvise kinduzemo, fata isaha, iyi isaha wewe ushobora no kuba ari ikoroheye, uko uzokwegega imbere izoba isaha Imana ikwihera, ishobora kubita noroshe, mugabo uzogamburuka, bizokora ko mwema azogufasha, amen. Ni we nadufasha n'ubunye. Umve, fata basi isaha, sinzi iyo saha iyo ariyo, ushobora kuvuga uti ndafashe mu gitondo ca kare kuva
5h gushika 6h canke ndafashe après midi ndafashe kuva 14h gushika 15h canke ndafashe ku mugoroba kuva 19h gushika 20h uko wumva n'ukuri urongo mugabo ufashe iyo saha ishaka ibe ikorohereza ariko iyo saha uvuga uti Imana iyi saha nzoza ndakumva ntakumva ndakugira mugabo uce wibera mu ijambo ry'Imana amen wowe uvuga uti Mana sinzi ico nokora sinzi ariko je ndaje nukuri Imana byaratwemereye ngo uzondondera n'umutima wawe wose kandi uzontora amen nico gituma ndagutumiye cyane fata iyo saha sinzi yariyo ariko fata wewe gamburuka iki kintu sinzi ni Imana ikindi ugije mushaka kuba ari instruction izogufasha uguma ugenda uno munsi wejo hirya yejo ubandanye mugabo uvuga uti Imana simva nga sinzohagarika gushika nzohure nawe kandi ndasenza Imana ikushoboye vyose muhure no kuva ku mwanya wa mbere amen iguhe ku experimenta ikintu utazopfa waribagiye n'umunsi uzokekeranya ngo Mana nsenga mbega niyo canke siyo kizokwibutsa amen ugume wibuka uti Imana twarahuye koko kandi iciba debut iciba intango y'ubucuti n'Imana hamwe uvuga uti singiye kurondera Imana gusa nibaza kuri mwijuru itambona canke inyumviriza rimwe kambona rimwe ako hamwe wumva yuko ugiye guhura n'Imana iri muri wewe amen Imana wumva yuko egwira ba mwijuru mugabiri muri jewe turi kumwe muri chambre turi kumwe mu muduga turi kumwe muri salon turi kumwe muri toilette muri dushe mugabo unukuru ufata akanya wumva utihuta wumva ko sindiko ndihuta ariko uyu mwanya hakujya nshobora gushira muri agenda ni kuva iyi saha gushika inye nzoba ndiko mvugana n'ujya kuvyerekeye business cyangwa nzoba ndiko ndavugana n'uyu kuvyerekeye ikintu cyo cyose uyifatira umwanya nukuri uwo mwanya uwandike urespecte uwubahirize urahaba Imana kubera uzoba ukoze ikintu ni nko gukora ikintu sacrifice ni na obeissance ni bibiri uzoba wubashe uzoba ugamburutse kandi n'ikintu uzoba utanze umubiri wawe udashaka gukora n'umutima wawe utaranyugwa nayo cyane washaka mugabo Imana izociza yikorera ibyo yonyene yikorera amen muzohura ndasenze uhure n'urukundo rw'Imana wawe ndi ruhindura ubuzima bwawe bwose ruguhinduza amaso yawe uko yahora abona ntazosubira kubona ukonya amen amatwi yawe uko yahora yumviriza ntazosubira kumviriza uko yahora yumviriza amen umunwa wawe uko wahora uvuga ntuzosubira kuvuga gutyo haleluya witegure kuzobona ikintu gishasha n'Imana kuko Imana numva umenga irafise akaruru irashaka irifuza umutima wawe irifuza imitima yacu irawushaka numva umenga ni akaruru ko yumva y'urukundo rwinshi ishaka gutanga mugabo ikabona umenga none kutanyemereye mugabo kandi ukaba ubona ko ari jeje nyene navyo uri kuremera mugani jeje no gushoboza ivyo bindi uri kuriruka mwana sahuraba mwana suwo ni jewe umenga ni Imana iri kwitwiruka inyuma igume tubwiye ngo ndaba ngonganda gufashe twe tukaguma twirabira ahandi twigirira ahandi vuga oyaye reka gato indagaruka oya Imana nigishaka ko uyishirejo nigishaka kuyishira ku kwezi kuzoza umwaka uzoza ngo niho nzoca ntangura Imana ishaka no munsi Imana ishaka ubunyene bwawe amen hamwe uyibwira uti Imana sawa cewe basi ndagiye kugerageza ibi bavuga ngira je nahora nibaza ni by'abapastor gusa ni by'abantu mugabo ni abari abantu basanzwe nukuri fata je ndumuntu asanzwe ni ubuzima bw'umama nyine ubuzima buri mugabo sinababesha hari imyanya mbana n'Imana havuga wow kera nahora nzingo ni ibintu by'abapastor gusa kwera imihamagaro yawo canke n'ibindaba ariko reka ndababwira ubunye sinovia no mupastor abamvuga ngo yo naje ngo ndazi ko nanje ushobora kubibamwe ndabibamwe washaka kandi n'ibindi nshaka bindi ndavuga ni ndazi ko nzobishikamwo hasabwa gusa ko nemerera Imana nkayifata ukuboko amen nkayifata ukuboko ko yamishaka kunyereka ibindi byiza ubwiza bwayo kuyimenya ukundi nivyo senze ko uhura nayo ubyukuri muhure nayo amen apana vya bindi nzogutera inkuru y'Imana apana handi uzoja mwisengero bakakubwira ijambo ukaryoherwa gusa mugabo kikaguma ari ijambo ariko hamwe za ndome zo muri Bibiliya ya majambo ubunye ufashe umwanya muri ya saha ugira ukaja
ijambo zitangura kuba ubuzima, zitangura kuba nukuri ukabona zikaba ubuzima, ukamenga umva, ugasoma wiyumva ko ari wowe Imana iriko irakubwira, ukumva ko atari indome zihagaze mu gitabo, mugabo ari ijwi, amen, y'Imana kuri wewe, kandi yuko ari ubuzima, ni ubuzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo yavuze ngo amajambo ndababwira ngo ni mpwemu kandi n'ubuzima, amen, ni nukuri basha, nukuri, kuko ijambo ry'Imana ni Kristo wenyene, ni Kristo yambaye mubiri. Iryo jambo rero ribone ryambaye mubiri, ari papa ariko araguhoza, amen, ari papa ariko aragufata, agusomagura, akubwira, akuvugisha, amen. Ndabikusengeye cyane kandi ndasenze cyane ko Mana, ndagamburitse Mana, ndavuze kandi Mana, ndazi yuko iyo ari wowe urungitse ijambo, iryo jambo ridashobora kugushika ntege na kimwe rikora. Ndagusenze ko Mana umenye ukungene ududubiza mu mutima w'umwe wese yarakeneye kumvira ijambo, Mana aritore. Nitwese Mana, na jewe ndacakiye kuri no munsi, ndashaka kandi kuri no munsi Mana turi hamwe twese turashaka guhura nawe ukundi gushasha, amen. Turaje uko tusa, uko tumeze, tumota, tunuka, Mana ducafura uko tumeze kose, Mana turaje ukundi gushasha, twakira ubuntu bwawe no gutabagwa kwawe gushasha. Mana urakoze kuri Mana nziza y'umwizigigwa, utigera na rimwe wumva ko tugushisha, wumva utwinuvye, ariko uradukunda kandi uradushaka, uturondera ukundi gushasha. Mana duhe kukwemerera Mana, dushoboze kuko Mana ntavyo twishoboza, ariko ndagusavye kuduza inyota nshasha mu mitima yacu, inzara nshasha ye kuri wewe wenyene Mana, ukumva turi obsede nawe Mana, passion nshasha yawe Mana isumba ibindi vyose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisenze tuvyizeye ku bubasha bwawe, ubushobozi bwawe. Haleluya. Mpwemu yera aje kutwifatira akadukorera ibintu bishasha, kandi tugatanga n'iyi ntahe kandi tukayigenderamo, amen. Mana ndasenze ko tutazosubira kuba abari kazuyazi, babandi udahwa, babandi canke bafise ukuguru kumwe gushusha ukundi gukanye, ukuboko kumwe gushusha ukundi gukanye. Oya Mana, tugiye kuba abarurumba muri wewe, abarurumba kuri wewe, kandi apana babandi tuza tukaba muri wewe uno munsi, ejo tukibera mu bindi, ariko Mana iminsi yose, isaha yose, umunota wose, isegonda yose, Mana turabisenze, ndabisengeye na mwene wacu ngaha anye, kandi Mana ndakuzi, ndazi kuri umwizigigwa, ndazi ko ukora ibirengeye ubwenge bw'abantu, ndazi ko Mana uri Imana isiga ubwenge. None ngo rero utwihindukirize n'ubwenge bwacu bwose buhindukirire kuri wewe, imitima yacu yose Mana ibe obsede nawe, ipasione nawe, maze Mana uri umwami. Haleluya. Uduha ubuzima, ata kintu na kimwe kindi gishobora kuduha ubwo buzima bisa nawe. Uri umwami uduhembura gusumba uko ibindi byose byo duhembura, uduha umunezero usumba umunezero isi itanga, amen. Uduha amahoro niyo hari ibintu byacanganye impande no hirya no hino, amen. Uri Imana yuzuye, uri Imana atakibura muri yo, amen. Uri Imana yacu tushaka. Haleluya. Mana ingutwifatire, ingutwigirira aba turakwemereye, turabawe Mana, twakire Mana, urakoze kutwakira, kandi turagusavye uze kwidegemvya mpwemu yera, idegemvye muri twebwe, kunkutwe utureka natwe twidegemvye kuri wewe, amen. Urakoze mwami, ingo winjire, mubwire, ingo winjire Mana, ingo unconvince Mana, ingo umpe kugukunda, ingo umpe inguvu zo gufata iyo saha yawe yonyene, ntihuta hamwe mbana nawe, ntumva amafiso, ntumva ikintu na kimwe, sibishobisho mugani guhura nawe mu mutima wawe Mana, mu mutima wanje Mana, umubwire uti ngo nshaka guhura nawe, nshaka kukubona, kandi Mana sinzohagarika. Nka kurya nshobora kuvuga nti ishure ndarifatira imyaka 6, ndarifatira imyaka ingahe, n'ubu Mana niyo bisaba ko nzomara imyaka, mugabo wewe uri papa mwiza, ntusaba papa unanyarutsa, univuga, unimenyekanisha n'ingoga. Niyo Mana nzi nukuri, nturekure, ariko wewe gusa urabe ko waje kandi n'umutima wawe wose, amen. Maze Imana urabe, Imana no mwizigigwa, Imana ntigera ivuga ibintu kugira itugerageze, ntivuga ibintu kugira iducace gusa,
kugira ducace Imana ivuga ukuri gusa. Amen. None yaba yavuze ati ndondera n'umutima wawe wose. Amen. Nanje nzokwereka uwonzi. Amen. Uzontora. Izere kwiga ari jambo. Iyo twegereye Imana, twegere ko ari Imana n'ukuri ibaho, ihari y'ukuri. Amen. Rero twizere kandi ko ari n'Imana ivuga ukuri. Haleluya. Kandi itabesha, itigera natwibagira, ariko n'Imana n'ukuri irangura ijambo ryayo igihe cyose. Haleluya. Izaryubahiriza kandi shikana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo nsenze kuno munsi umunsi mushasha wawe, umunsi uza kwemera unawandike. Amen. Zori kujya ufeta anniversaire, kujya ugira umunsi w'amavukiro yawe, n'uyu munsi zari umunsi w'amavukiro. Haleluya. Umunsi uvuga uti umutima wanje nawo haye Imana, kujya dufeta anniversaire ya mariage kubera twagize alliance n'umuntu, niwo umunsi nawe uvuga uti no munsi n'ukuri nagize ubukwe na Kristo, ndamwemeye n'umugabo wanje, ndashatse mu buzima bwanje. Ntuwibaze ngo ibintu bice bihinduka muri rimwe muri rimwe, wahava usanga uciye witsitaza wenyine, ariko menya ko ari urugendo. Amen. Mufatane ukuboko, uzozuraza wumva akumvisha uburyohe uno munsi, ejo ubundi mugabo wumva uduga. Amen. Kandi aguha kunyugwa. Amen. Muri we ndabisenze mpwemu yera aze wenyene yiduduburize mu mitima yacu, wenyene yikorokereze umuriro wayo kwatsa atwatsa aho twari turi akazuyazi canke dukanye, ariko dushuhira Imana yacu. Haleluya. Kubw'icubahiro c'umwami wacu Yesu Kristo. Ntugire ubwoba ingo ukumeze kose. Amen. Ingo ukusa kose, ingo nivyo ufise vyose, mugabo uze ku Mana, uyize ko n'umutima wawe, uzuyibwira uti byaranse naragerageje vyose, ariko n'ugushaka kwanje ntigukora. Ingo wewe Mana ndaguhaye gushaka kwanje wewe mugabo, kubera jewe ivyo wanje byaranse, mugabo wewe ndaguhaye gushaka kwanje, uzi ivyo wice wikorera. Haleluya. Aca azambasha akaza muri uko gushaka kwawe umutima umuhaye. Haleluya. No kuyimurondera n'umutima wose, araguhindurira ibintu wamaze imyaka canke ubuzima bwawe bwose vyanka, ariko Imana ubaye serieux nayo iraba serieux ntago uwundi rugero yoyo. Amen. Imana ibankundire, ibamenyeshereza ingene bakunda, mwumva urukundo rwayo. Amen. Mwibone ikibanza mufise mu maso yayo. Amen. Hama kandi muce muheza muyikunde nawe, tuyikunde basha, tuyikunde tuyibereho. Haleluya. Ntihagire ikindi kitubere uwa mbere, aba ariyo, kandi ni nayo ikiduha n'urukundo rubereye wo gukunda abandi. Amen. Yo gukunda ibikwiriye, ikaduha no kwanka igicumuro, ikadushoboza kwanka ivyo byari bibi twari dukunda. Amen. Ikadushoboza kuva muri ivyo byari bitugoye kuvamwo imyaka n'imyaka. Haleluya. Isubira kuza kwetablisa ordre nziza, isubira kuza gushiramwo urutonde mu buzima bwacu, isubira kuza kudufasha kugendera. Haleluya. Mu nzira zayo. Amen. Kuko navyo twebwe twishoboje, ariko niyo yonyene bidushoboza. Ni naco gituma dutanga intahe tuvuga ati si jewe ariko ni Imana yanje. Haleluya. Imana iduhezagirane twese. Ndabakunda cyane, Imana ibakunda gusumba n'incuro idaharugwa. Amen.